ishirahamwe ryo gutumatumanako ONATEL ngo rikora arihomba ku rugero runini cyane. Ibi rero bikaba bimwe mu vyashikirijwe n'umushikiranganji wo gutumatumanako amakuru Marie Chantal Nijimbere mu gihe umushikiranganji wa mbere yari yagendeye iryo shirahamwe kugira ngo barabire hamwe ingene ririko rirakora. ONATEL rero ubwayo yagiye irashira imitahe mu masosiyete amwe hamwe n'amabanki na za bankobu, BBCI, Tizi na Rascom. Iyo mitahe ingana n'imiliyoni ijana na mirongo itatu n'indwi n'ibihumbi amajana 270 by'amafaranga y'amarundi hamwe n'umiliyoni n'ibihumbi amajana 7 by'amafaranga y'amadolari. Iyo mitahe rero ikaba yategerezwa kuzana inyungu ku mwaka ariko umwimbu wayo ukaba udatomoye nk'uko tubisanga mu biharuro by'iryo shirahamwe. Nubwo ONATEL ari ishirahamwe ry'ubudandaji uko leta yavyifuza, biragaragaza neza ko urudandazwa rutera rugabanuka ku rugero rudasanzwe. Akarorero nk'uko mu biharuro by'iryo shirahamwe, chiffre d'affaires yavuye ku miliyaridi 10 imiliyoni amajana 603 ibihumbi amajana 273 n'amajana 261. Aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2019 chiffre d'affaires yaragabanutse urugero nuvuga 50%, aho mu mwaka uheze chiffre d'affaires yagera ku miliyaridi 5 imiliyoni amajana 623 ibihumbi 150 n'amahera 16 y'amafaranga y'abarundi. Umwimbu nawo utera ugabanuka ku rugero runini, aho iryo shirahamwe bigaragara ko rikora rihomba. Ibiharuro vyerekana ko uruhombo rwangana imiliyaridi 3 imiliyoni amajana 341 ibihumbi amajana 774 n'amafaranga amajana 264 y'amarundi, aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ubu mu mwaka uheze uko ibiharuro vyerekana uruhombo rugera ku miliyaridi 10 imiliyoni amajana 253 ibihumbi amajana 287 n'amajana 537 y'amafaranga y'amarundi. Hagati aho ishirahamwe ryarabandanije gufata amadeni ku biringo bitandukanye, nubwo kwishura ideni bitagishoboka. Aha twovuga ko iryo shirahamwe riheranye amafaranga yababa imiliyaridi 117 imiliyoni amajana 754 ibihumbi 14 n'amajana 858 y'amafaranga y'amarundi, aho tuvuga ibiharuro byo mu mwaka uheze. Bivuga ko ayo madeni ubushobozi bwo kuriha ashobora kuba aguma yiyongera, ndetse hejuru y'ibyo hakaja ko n'amande yo kutubahiriza amasezerano. Ku vyerekeye abakozi, ONATEL ikoresha abakozi bagera ku majana 468. Ibice 60% vy'abo bakozi bakaba bafise urupapuro rw'umutsindo rw'imyaka 3 y'amashuri yisumbuye mu gisata c'imyuga diplôme technique A3. Imishahara y'abakozi gatwara ubwayo imiliyoni amajana 3 imiliyoni amajana 349 ibihumbi amajana 895 n'amajana 753 y'amafaranga y'Uburundi buri kwezi. Ni ukuvuga ibice 75% by'amafaranga yose yavuye mu gisata c'ubudandaji bw'iryo shirahamwe. Aha twovuga kandi ko imishahara yongerekanye ku bice bigera ku majana 240% kuva mu mwaka wa 2006 gushika muri uyu mwaka turimo. Nyakubahwa mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, banyakubahwa mwese, dufatiye kuri ivyo biharuro birerekana neza ko ishirahamwe ONATEL rikora rihomba gushika uno munsi. Muti none ubwo ruhombo ahanini rwoba ruva kuki?
ubwa mbere twavuga yuko ONATEL itafashe iya mbere mu guhindura ingendo n'intumbero mu gihe barekuye abikorera utwabo ngo batangure gukorera mu byo guhanahana amakuru mu buhinga ngurukanabumenyi. Amategeko mashasha agenga abakozi yemeje ku itariki 26 kwezi kwa 12 mu 2006 yatumye imishahara y'abakozi iva ku miliyoni 90 ibihumbi amajana 472 n'amajana 436 z'amafaranga y'abarundi gushika ku miliyoni amajana 3 n'amajana 9 n'ibihumbi amajana 895 n'amajana 756 z'amafaranga y'amarundi. Mu kuvuga ibice yaraduze ibice amajana 240 kw'ijana, bitumwe kandi nuko abakozi bagiye bariyongera kuva mu 2006 gushika mwaka wa 2015, kandi byaragaragara ko ishirahamwe ririko rikora ribomba. Ubuhinga bw'abakozi ba ONATEL budakwiye turavye ko ishirahamwe ry'ubutandaji ryategerezwa gutunganywa kugira rijane n'ibihe kandi rishimishe umukozi. Hakaba rero n'abakozi bakora bigura intege mu mashirahamwe ya leta bagifise kagatima ngo ni vya leta. Ukudashobora kuriha amadeni ONATEL yagiye irafata bigatuma amadeni yongerekana eka ndetse n'amande akiyongerako. Bica vyunyurwa nk'uko ONATEL yagize umugambi wa projet MAN kw'ideni mu 2017, ahubwo uwo mugambi ukora wunguka ahubwo uca uza usongera isibe mu kongereza amadeni. Abakozi bakorera ishirahamwe ry'ubudandaji ONATEL atahangiro ry'ibikorwa vyiza kandi bibereye mu kugwiza umwimbu hama babone kuronka n'agashahara co twokwita mu gifaransa le travail basé sur la performance, navyo nyene biri mu vyasinzikaje ishirahamwe ONATEL n'ibindi n'ibindi. Kugira rero ONATEL ibigega biromboke muri uno mwaka hari imigambi mikuru ONATEL ifise, harimo kunagura umuhora wa ONAMO hamwe na telefone zo mu nzu eka ndetse no gukwiragiza internet iciye mu muhora wa fibre optique. Nyakubahwa mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, ko mwarinze muhaguruka kuri uyu munsi w'hejuru mukatugendera, n'akaryo keza ko guhaguruka tugafata umwanzuro wo gusubira kunagura ONATEL, na cane cane ko ari umutahe w'umwenegihugu wese. Tukizera ko ikiganiro n'impanuro tuza gushikirizwa ngaha biba ico gufata intumbero kuri buri mukozi wese kugira ngo ONATEL ifate iya mbere muri kino gihe c'urugamba rwo kurwanya ubukene muri leta mpozemvyeyi. Umushikiranganje wa mbere Nkahamwe Bunyoni yavuye atekerera impanuro abakozi bo muri iryo shirahamwe kugira ngo ryoye kuzohava ryugara. Amategeko y'ubugara tumo naho utwara yize naho utoba urajejwe la logique même ya kugida umurimyi yagiye kurima akabona niyimbuye aribaza icyamutumye atimbura, yasanze ari ibihe byabaye bisaba, yasanze yarimye arimiranya kugwiye hanyuma rukamutuma ibiterwa vyiwe bitaraheza akahinda, yari bagiye gufumbira aheza akahinda. Ngaro la logique tuanukide yuko umuntu abiza gukora atera imbere naho abiza kwibaza agahindura kugira ngo atere imbere, atari uko bishobora gukunda. Rero ntihagire uja muri logique yo kuvuga ngo baravuga nk'uko abandi bavuze, iravugwa kandi irakoreka. Point entre. Uko bitagenze gutyo simbona igihugu tuzoraga tuzosiga ngaho. Ico gihugu twobaraga kiri muri mwanya ico sico ico twarakoreye. Amarira n'imyidogo yabo dukurikiranye tuzoba turi hose imbere, kandi yuko tuja ku ngingo ni ugukebura urwego rwa sendika
urwego rwa sendika amasendika mu buzima bw'ibihugu bimwe bya Afrika mu Burundi burimo harigeze kugera igihe ashaka kumera nk'ayasubiriye ubutegetsi, ashaka kumera nk'ayasubiriye inama nshingamateka na nkenguzamateka. Muri aya mashyirahamwe ya leta amasendika nayo yagize uruhara mu kudindiza abakozi, ugasanga bari kubasaba n'ibyo batarekuriwe umunase yuko bahagarika akazi. ONATEL byabaye kangahe, leta yagisukamwo amazi kangahe, amasendika ariko akaburira abakozi guhagarika akazi. Ndiba ko ari naho havuye ibyaduzwa by'imishahara atari bikurikije amategeko. Amasendika yabwirizwa kurera abakozi bayo abarongora mu muco w'akazi kandi no kurangura imirimo bisunze inshinga ivyo bishize n'ivyo biyemeje. Kuko iyo ugiye ku kazi ugenda wiyemeje, hari ivyo wiyemeza, hari abasinya hari n'abadasinya. Umuntu ntawe uzosubira kudasinya. Umuntu wese afise amabanga azosinyira amabanga agiye gukora. Niko nasize je mushikiranganya natwara bimeze n'uko biri. Des contrats de performance nabisize biri gushika kuba commissaire communal, aho umwe wese aba afise des obligations de résultat abwirizwa kwerekana n'izi ni quantifiable. Ndagenda ntakorako atari ibintu by'amatekste menshi n'impapuro nyinshi umuntu asoma no kuba akaryama ataranabeza aya mabukeye akagira n'ibindi bintu zo kuja gukora. Rero turavuga tuti none ko ibintu byifashe gutyo twokorwa iki mu maguru masha. Hari ibintu indwi igitibiri ryaburondwe n'iryaho cuzuye vyihuta tugire tubabwire kandi gikorwa ku rwego mwebwe nyine mujejwe ONATEL ituto plus ku rwego rw'ubushikiranganji bwanyu. Hari ibindi bizokorwa na leta paraporo y'ishirahamwe ryanyu, ivyo navyo tubabwire ko si ibintu muzobikora. Mugabe ko birakorwa ikizoba kigezweho gisaba yuko hari ico mukorerako muzoja murakimenyesha. Muvyo twokora rero vyihuta, icambere cihutirwa nuko hashirwaho umurwi utohoza ibyabaye byose mu ishirahamwe rya ONATEL, wongere werekane neza kandi uruhara rw'umwe wese mu byatumye iryo shirahamwe aho gukora ritera imbere aho rihomba. Ndahereye ahanitse naho nyine tubwirizwa guhera, nta kintu kibwirizwa kwijana. Umuntu ashobora kuza akicara ngaho akagenda, bashobora kuba batari muri mwebwe. Mwebwe abwira ngo haramaze imyaka 20 kwishirahamwe rimaze imyaka 40 n'umubiri abamaze imyaka 20 nibo benshi bari muri mwebwe. Hari n'abandi bashobora kuba barimo. Mugabo tubwirizwa kumenya koko pourquoi est-ce que abantu ni kweki abantu bahabwa amahirwe. Jewe ndazi umuntu yari arasaba akazi ukuntu profil abafise ariko arasaba akazi, profil abafise ikiye bugufi akavuga ati nzosenya nzovoma n'ukuri byose jewe muntunge mumfe kumpa akazi gusa rindira agashike muri icyo yahamagariwe gukora abanza gishyire ku ruhande, atangure kuruvandika ibindi n'ibindi, atangure no kubambiramo. Baca batanga kuvuga ngo les droits acquis. Et si ces droits sont mal acquis, qu'est-ce qu'on va faire? Ivyo bantu bashobora kwita ngo barabishikiriza izi ni droits acquis. Iyo mwabinose naho bidaciye mu mategeko binyuranye n'amategeko bica bigenda. Ce ne sont que des biens mal acquis, tout simplement. Nababwiye ati ukuri kurabura mugabo n'umunsi tukwakiriye. Aho umugwi rero uzokwerekana yuko babigizemo uruhara. Amategeko arahari, bibaye ngombwa ko bishika mu butungane bizoshikana.
bibaye ngombwa ko haba des réparations zizoba mugabo icambere il faut établir des responsabilités nukuri dushobora kumva ishirahamwe namwebwe murimwo mugize une introspection un regard critique par rapport ya mwebwe nyene ishirahamwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 riba rifise chiffre d'affaires y'imiliyari zirenga 10 juste imyaka 5 gusa inyuma rikaba rigeze kuri 5 miliyari 50% yaki rikaba rifise une masse salariale c'est déjà trop. 58% en 2015. Et qu'en 2019, on a 75% du chiffre d'affaires. Nous parlons de nous. Je sais que nous n'avons pas organisé, nous chiffrier, mais c'est ça, nous chiffrier de bouchard. Nous, on va aller au taille now. Nabo bayiwani bego turamuhemba basi yo mufu yo mama muvuga mu kuri participer mukavuga muti umushahara w'abakozi ba ONATEL umushahara nawo ngo aretanye n'umutahe muri ayo mwagiye muragabangana n'ari baguranye leta nayo mukazi murayiha kuko depuis 2015 nta dividende n'imwe nta nyungu ya leta ku miliyari zibiri zo kuva muri 1979 irimo hanyuma tugashaza tukagenda kumaze nk'abayobozi n'abakozi ni ukuvuga leta mwafashe ibyayo byose n'injye mwagigarurira iyo muvuga mubyigarurira mukabiteza imbere iyo muba mutayihaye basi inyungu yayo tukayabona kuri konti twarungutse ngayo none ntanayariko ahubwo hariko